ndazuwa nishimiye ni hatacho ninona ni hatacho ninona sorofeje ngaho sorofeje siko tujur kona bumvaga wamaye inka uno munsi turi mu muhari turi mu muhari w'abaskuti umuhari w'abaskuti n'umuhari nashimye ivyiyumviro vyawo muri uyu muhari bagendera ku mategeko akomeye cyane kandi n'amategeko yategerezwa kumenywa n'abantu bose ayo mategeko yagendeye ko ubumuntu mwiza cyane nagomba dusabikanye ayo mategeko niyo mwayiga muza guhava musanga umuntu wese yo kwibera umuskuti mwohava mumbaza muti none ninde yafonze uwo muhari yawufonze ryari wafonze uwo muhari yari umusirikare yari afise ipete rya Lieutenant General akitwa Robert Stephenson Baden-Powell uyu akaba yavutse itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri hari mu 1857 akaba yafonze uwo muhari mu kwezi kwa mbere itariki 24 mu 1908 ubwa mbere uwo muhari yawutanguranye n'abahungu b'imiyabaga bato bafise imyaka iri hagati ya 15 na 18 ariko mu nyuma abajene barakunda uwo muhari bawujamwo ku bwinshi n'abakuze uwo muhari rero uhavuye ukundwa n'abantu benshi uhava utanguzwa no kwisi yose sinohava mvuga ubuzima bw'uwo muhari kuko ni burebure sinaco cigwa cuno munsi ariko reka ngaruke kuco bita la loi scout canke amategeko abaskuti bagenderako n'amategeko nasanze ari amategeko meza kandi novuga yuko arico twokwita mu gifaransa les principes n'amategeko afasha umuntu kwitunganya n'amategeko afasha umuntu kugira intumbero n'amategeko afasha umuntu novuga ni kwiorganiza voilà mu kwirinda kugira ngo ntakore ivyo ari byo byose bidakenewe mu yandi majambo ayo mategeko 10 atuma umuntu agira indero irya mbere riravuga ngo le scout met son honneur à mériter confiance umuskuti vyakora vyose ategerezwa kubikora mu nzira zigororotse itegeko rya kabiri le scout est loyal à son pays à ses chefs à ses parents et à ses subordonnés umuskuti nyamuskuti yubaha igihugu ciwe akubaha abakirongoye akubaha abavyeyi akubaha abavukanyi akubaha n'abari munsi yiwe itegeko rya gatatu le scout est fait pour servir et sauver son prochain umuskuti nyamuskuti ategerezwa gufasha mugenzi we mu gihe ari mu kibazo ntashobora kumwirengagiza itegeko rya kane le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout umuskuti abwirizwa kuba umukunzi wa bose kandi akaba n'umuvukanyi w'undi muskuti mugenzi we ivyo akabikora mu munezero mu bugwaneza eka mbere umuskuti nyamuskuti atanga imbabazi n'ingoga na n'ingoga irya gatanu le scout est courtois et chevaleresque umuskuti si umuntu abwirizwa kugira ibiharuro birebire ahubwo n'umuntu w'umutima voilà irya gatandatu le scout voit la nature l'œuvre de Dieu il aime les plantes et les animaux umuskuti abwirizwa kuba umugenzi w'ibidukikije ntabihungabanya iyindwi le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié umuskuti ni nka kujya ku musirikare iyo ahawe itegeko ryo gukora ikintu giciye mu mategeko aravyemera atabanje guhiga imanga kandi akagikora atagikoze imirembago atanguye igikorwa
abwirizwa kugisozera. Itegeko ry'umunani, le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Scout uko nabivuze ni nka kujya kumusirikare avuye mu rugamba canke ari mu rugamba naho baba bamaze bagenzi we abwirizwa kugira morale. Ahiyo nasanze morale ariyo ya mbere. Itegeko ry'icenda, le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Umuskuti ategerezwa kwitaho ivyiwe n'ivy'abandi. Si bifatika gusa ivyo twokwita les biens matériels, ariko ategerezwa kwitaho umwanya w'abantu. Umuskuti ntiyararaza abandi kandi ico yahawe ku buntu nawe agitanga ku buntu. Ndavuga ingabire afise ayitanga ku buntu. Voilà. Itegeko ry'icumi akaba ari naryo rya nyuma, le scout est pur dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes. Imvugo y'umuskuti ibwirizwa kujana n'ingiro. Rero ni kugwembe haragoye cane. Ibi vyama vyatugoye gushikana, ariko iri hangiro umwe wese yorikorerako. Umuskuti abwirizwa kuba pur. Nukuvuga ngo ntabwirizwa gusambura umubiri wiwe, arazi yuko umubiri wiwe ari ngoro y'Uhoraho. Murumva yuko hamwe umuntu wese yokurikiza aya mategeko yoba umuntu w'ikimazi. Kwari kwibukanya ijambo ryatumye ntegura iki cigwa n'iri jambo rikurikira. Ni jambo nguma niyumvira ko cane buri munsi. Ni jambo ryakoze ku mutima wanje. Ni jambo Baden-Powell yavuze ati gerageza usige iyi si ari nziza gusumba uko wayisanze, ngo kugira ngo niyo igihe cawe cyo gupfa cagera uzopfe unezerewe ugira uti jewe sinatakaje umwanya wanje ukuba ngaha kw'isi, naragerageje gukora ibishoboka. Iri jambo rirakora ku mutima wanje cane gose. Ndagiyumvira ko buri munsi ndavuga nti ni gute nohindura isi ikaba nziza gusumba uko nayisanze. Ibi rero je ndavyiyumvira ntasanzwe ndi no mu muhari w'abaskuti, ndi umuntu asanzwe nkiyumvira nti mbega basha umuskuti nawe, umuskuti w'umutima abwirizwa kwibaza kino kibazo ati ni gute nohindura isi ikaba nziza gusumba uko nayisanze. Ni gute ikibano canje coba ciza gusumvya uko nagisanze. Ni gute intara yanje yoba nziza gusumba uko nayisanze. Ni gute igihugu canje coba ciza gusumvya uko nagisanze. Ni gute akarere koba keza gusumvya uko twagasanze. Mu Kirundi baca umugani ngo ukebura uwumva ntamara ibinonko. Aziko ndiko ndavuga ya majambo umuskuti nyamuskuti, umuskuti w'ukuri aza yatahuye ico ndiko ndavuga. Ni no muri iyo ntumbero nahisemwo gutumira abaskuti nyabaskuti, abaskuti b'ukuri apana bamwe bisonde, kugira ngo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha 1 z'ijoro bazobe bariko barumviriza ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze nk'abarundi. Ni gute tutosiga Uburundi uko twabusanze. Ubu butumire mu bumpere abaskuti bose b'abarundi aho bari, baba bari mu gihugu canke bari nyuma y'igihugu. Ubu butumire kandi nubwo abo bantu bose bafashwa n'aya majambo canke n'ivyiyumviro by'abaskuti naho badasanzwe bari mu muhari w'abaskuti. Nibisanzwe naje waramfasha ntari umuskuti, ntari mu muhari w'abaskuti. Imana rero nibampezagirire cane gose. Ahasigaye reka twibananirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe ku ishuri ry'abarundi bose kuri YouTube. Mugire na partage. Mufyonde no kuri kakazogera. Hanyuma iri sango kitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro muze mube muri hafi y'amatelefone yanyu mwumvirize
ico cigwa c'ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyatse. Ciao ciao.